Urabyumva kamene ugati yongaya uni ndo ikaraturoga shaka ko urabyo umviriza Kanda kubwiza ikintu ibiro urabyemera ibiro naraye umurogoro manje je namona nkanga warabaye ni nkuko kwiwawe ko tubayeho abapeti baragenda barandi promoter bakoresha umwanya bavuye muri team satura badrizi avuga ati nitwigeze tubaye twarakubonye amafoto turayafise uravyo bamene waje turabafise amafoto bafasha amapancarte team satura impaya kininiya nugira ubwoba mu kuvuga ikintu ari kinini Murundi mbaye Bujumbura atakaza afise kandi atakaza gene kandi udasega sinsega none ico kumasije nayikoze video ico kuma kaga foto ya Melissa je nakoze video yayo bon twarabonye umurimbye kazi yitwa Meiri yakana ko tutamumenye kubera B-face rero nta ndirimbo yiwe so je narakoze music kugira ninspire abantu je nakora hip hop y'ikirundi ico gihe benshi bakora B-face bari bwazi oya bari bakiri matongo matongo hari imvunja zatari ubu ni randi ntakubwira ngo niwe yazanye ngo vyo kuvuga ari umuntu yavumbura gusumba je oya waravumbura ndabizi mebazo kubwira ngo ni randi ngo niyo bita abazanye Ariel Wise bazanye bitakwiye ku oya abazanye Ariel d'abord kuzana Ariel Wise d'abord bamuzanye ntawe tuzi ça c'est la réalité hari abantu bakangwa n'ama statistiques urana nk'indirimbo madame ya Dramati je ntayonzi madame yego Isaac TV Yes 12 nundi munsi uryoshe cyane gusubira guhura namwe bakunzi ba Isaac TV aho mva mukagira merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe like na share ababone bari ibihumbi jana mumaze kwiyabonesha kwiyandikisha wacu nukuri muri abantu bagaciro cyane muri abantu biteka cyane twama tubitwararika kandi je nararahiye naremanze ko ntazoshidikanya kubana ndabakorera uko bizogenda kose uko nzokwitwa kose amabanga nzogenwa yose bizugura naho nzoba ebana sinzi ngene novuga murazi ko twamenyaniye ngaha urumva nta mpamvu rero kubahemukira uno munsi exclusive interview za kubitesa sana kore kimvuze ko za kubitesa kure ko muzi ko ndi kumwe n'umu influenceur ndiko bavuga bwana Idrissa SIMBIZI niwe turi kumwe no munsi behind the camera ni bwana Drizzy international cameraman SIMBIZI meze neza wabyibushe bana ugumuganguka ugumutesa uguma ningwara ntimwanyimyaka ujya abantu bakeneye akazi uracaka kene oya ahubwo wewe uri muri domaine yo gutanga akazi hari ababingwa hari radio iraho mwere murafise ukuntu rero mwebwe muri abamesha ngaho mufise je nsinjye umunwa hari radio yitwa Kazoza FM Kazoza FM ya indi yatumiye nyene cyubahiro barabise ikiganiro cyitwa ababosi nabara ababosi tugira iki sasa wewe tuvyuke bo baduhenda ngo tuba ababosi nabara abakozi ba Kazoza amba si mu démissionner kwanza wewe ukurabwira abandi ngo baba boss uravyumva ukurabwira abandi babe aba boss nawe usanzwe uri iki uri umukozi urumva rero muri ico gihe aje akazi ukampaye nango kamba nk'umupfumu bon voilà bora SIMBIZI vuze ko uri mu influenceur nabivuze neza burya urekanye n'ivyo umesha makuru menga waranabivuyemwo ucutangura kuba mu YouTuber urabivamwo ibyo byose no kugira iki mu influencer natanga amakuru umesha amakuru ameze gusa gutanga amakuru gutanga amakuru okay gutanga amakuru cyose n'amakuru gusa ariko urakunda cyane gukora ku ma showbiz gutanga ama commentaire cyane kuri ibintu biriya biko ravugwa muri entertainment muri sank niyo numbere wihaye nabimenye muhunda bivuga nabimenye ndabivuga mama yangu nubona ko biguteranya n'abantu abana bariya ndabungaburira ninde muri abo bantu baneranyamo gusaze biziri ko akundwa sana urabizi byakwe uriko akundwa sana abantu benshi jimaze kwandika n'abantu barenga kuri 6 Isaac vugisha SIMBIZI ruvuga turakine kumenya ibintu byinshi kwa SIMBIZI ego abari bihumbi jana bashaka SIMBIZI
ibihumbi ijana bashaka simbizi babigenje gute daburo nk'abantu barenga ibihumbi ijana ambo hoya baraza nyene bararaba content bakaryoherwa bakavuga ati reka tugume aha tube turirabira utuntu mbe none rya TV wahibeye iki simbizi ina TV je nigeze ngira none rya simbizi nuzenya rya warufise TV rya TV yawe yitwa gutega manese nijoro rya TV je nifitiye agashene kanje kanuzenya ka YouTube gace azobafunga si televiziyo bazobafunga shene ya YouTube si televiziyo ni televiziyo ya televiziyo no shene ya YouTube urafise radio iradiyo ikora ko abantu bitwa abamenyesha amakuru amategeko yose ndibazura ya yego urazi n'umusara uca wikorera hariya kuri bana hariya rero bandanya uhenda abantu biyita ivyo biyita je nifitiye agashene kiwanje kandi we nuri umutube nuri umujournaliste nuri umujournaliste mani kwitira ico utari mane barakubamba urabizi okay bizura aba youtubers biyita abajournaliste baragira amakosa aba umviriza no journaliste n'umuki abameze gute bazogira umuntu avuga ati je nufise radio no ndiko mbaza shaka dufashe abatabizi basi we ko numva nabizi cyane abita abajournaliste umuntu yita umujournaliste azaza kuba ameze cyambere uko umujournaliste no kufise ikarata ya sense yego c'est tout kira karata kuko nabonye nibapfa kuyiguha urumva rero abantu benshi n'abakommunicateur uravyo simbizi n'umucommunicateur jewe ndi umucommunicateur OK parce que un journaliste akorera sur des faits réels OK pas sur des faits vrais je dis qu'il y a abantu benshi bakunda kwihenda vrai réel mais un communicateur s'en fout de la réalité mais dit la vérité nimwe koresha umwanya yamagira kagenda agapanga ces scénarios pa ça ce sont des faits vrais mais qui ne sont pas réels kubera bayabipanze la réalité yabipanze ni nka cinéma voilà OK mais umaze kwibona ibaze gusohoka ce sont des faits vrais OK uravima mais qui ne sont pas réels parce que réellement sivyo yatubeshe yagera fata inkumi zinga harabwiye ati uraza kwinjira indani akajafata imisori nga akayishira hajya ngo wewe ngo biraza kwitwa yuko winjira umwe nk'abariko muramutera collabo collabo abana bo mwisita ari muri nyina urakuta kuvyita ngo muri nyina hari bavuga ati nyina collabo yaramaje batrike kera tukitugikora ubuhimbiri we nuko nyene kera urazi yo gukunda gusenga kapara kera no ugenda senga bandanye bashobora dufate nk'akana karabimye muri bangahe ugaca mugatora umwe akinjira indani bazimata hago yego no gufata ko nguvu webye niwe nubivuze ivyo uravuga we ivyo urasiguye ivyo ngo kana kinjira indani kazimita navuze ivyabaye haro amwe mutakugote yagawasu mwe muzokwegera simbizi reka tujye kuri point by the way je ndakene kumenya simbizi neza uwariwe kuko abantu benshi bakunda kuvuga ati ibintu simbizi avuga tuja kumenya umuhungu ni giki normalement mu Burundi mu gihugu afisani mabanga amujejwe mu vya entertainment ni giki urekanye nivyo wariko uravuga byo urumu français nibiki hari ibindi bintu sazo kora tutazi vyinyegeza indani maragime ngoraje kukumenga ntugira ubwoba mu kuvuga ikintu ariko Burundi mbaye Bujumbura atakaza afise kandi atakaza gene kandi udasega sinsega kandi utikundwa kaza oya nta bintu byo n'umunyoni jewe oya umuki umunyoni n'umuki ni clan bon ni clan we kwanza urumuki numwanyi dondoye Isaac numbaze ivyo ntungore je navyo umunye Kongo Isaac byose none gashaho naho no bantu mu Kongomani nkabamvuga ikirundi mwana wa mama Zulu mama tumutashe mama none Idrissa yako tumutashe kwanza mama Zulu uramuzi mama Zulu kumbe gezina warimenye gute mama Mariam wamenye gute gezina mama Zulu ariko twagwanye ngwano zirezire navyo wamenye twariswa amazina je nakuze banyita umwana wo mwasaye wewe simbizi nayo waragwanye wewe nakuze nitwa umwana wo mwasaye wakuze witwa umwana ariko vyingwano ntavyo waragwaye kwashiwe warasaye na rouge wewe urazi ibintu umuntu yaci man hariho ibintu bimwe ngayo umuntu ariko aravuga bibaza yuko ari black ari ubuzima twaciyemo ndakeneye gusubiramo ko tushe tuja muri ubwo buzima nyene bucakumenya simbizi yavukiye he yakuze gute papa mama barahari navukiye Gitega
Wavuga igitega amaja neza na neza. Jewe navukiye ahantu bita inyamugari. Okay. Mu Giswahili. Hari mu mwaka wa hari mu 91. Ndashaje. Muri 90 uracari muto. Ndashari muto. 90 uracari muto. 91 petit. Uko kuvuza bweda abantu. 30 muri Igitega Nyamugari. Okay. Nyamugari hajya ni mu muji kwe identity. Haje bifite ibyangombwa bingahe Simbizi ndakujaniranye. Jewe mfise ibyangombwa bingahe nta passport ufise nta passport nanuze na permis gusa. Permis kwe. Bazi ngo ndakubeshe soma ko rabe. Wari umushoferi. Soma ko aho navukiye. Okay. Iri permis waronse imbere yo kurongo ujya muduga wawe. Kya muduga barakunda kukritika ko cyane ngurumva ngo. Imiduga kwa turekaye navyo kwa. Turacyari ku buzima bwawe. Je navukiye Igitega. Wiga he? Primaire wayize? Primaire nayize. Epe na hango. Okay. Natoye konkuru. Watoye konkuru. Voile nationale. Ucukubita muri secondaire. Secondaire za mashuri m'etablissement mengi sana. Meshi. Biranga waraderanje sana. Waraderanje? Sana. Je batabiye kuno umuvyeyi niga mu wa kabiri. We vipi? Mu wa kabiri primaire? Primaire. Bakutuma umuvyeyi? Bana mu wa kabiri baranka umuvyeyi kandi rero inshuro zose je bana umuvyeyi nta rimwe nigize ndamujana. Abo? Deuxième. Mwigisha ama exercice nje gukora kuri tableau ndanga. Kandi nabu wa mbere. Mukuri nabu wa mbere. Deuxième semestre ya mbere wa mbere ya kabiri wa mbere ya tatu wa mbere. Niga epe na hango urabaza amateka ku mapopo. Urahati? Ndahumva. Ku mapopo bahita kuri ya DP. Era higa ni equivalent ya mashuri akomeye ubu. Kubera kera twe twambara kaki. Ntibari bwaze aya mashuri bambara manuze. Rero nize epe na hangwa ndiga za CEO. Okay. CEO buyenza ajya kubisiramu. Kera kujya nakoze konkuru muri 2003. Okay, iyo konkuru bafatiye kwijana. Wowe uronka amanota ngahe? Nalo 137. Kwijana uronka 137. Basi urumva ora narenge. Nagiye gukora ngwaye vraiment. Mana yisi nijuru we. Yego nalo 137. Kwera ico gihe n'abanyeshuri twigana vraiment namba hari abanzi twigana ntibashire muri commentaire vraiment barakubwiye. Petit gwa ruciye ubwenge mwishuri. Bon. Rero ngeze muri secondaire, kumbe buya secondaire na primaire ntaho bihwaye. Ntaho bihwani. Kwera je burya jewe siniga wangu. Ntiwiga? Bon. Sinarevisa. Je nashaka ndi mwishuri nk'umwigisha yaje nko kwisigura ashadweza interrogation ubwo nyaje manona verte. Juni kitoka kure naca nigira mu bindi. Umva secondaire nilisomaga narize kuntuzenya kuseo kuri seo nahize 7e 8e adolescence rero biratangwe fresh. Adolescence rero biratangwa cyo gihe papa we wanje akuvyara papa yari buramatari w'intara ya Cibitoke Cibitoke rugo jigaje navyawe n'umuvyeyi w'umunye Cibitoke papa n'umunyoni wo mu Cibitoke mama nawe n'umuvumukazi w'Ingozi. Bon. Mugabo ncamvukira Igitega mugabo ncankurira Bujumbura muganda rabaye no muri Kongo hitwa Zaire. Owe muri Kongo amajaye? Twaba mu kambi yishwa mu Gwenena. Hari jewe ntuzenya FDD. Eba FDD bagitangura je twari muri Kongo ari. Okay. No baza muhira kuza gupangira mama koho bagira kibiba. Kubera papa wanje ari chef doka. Okay. Ega warukazewe. Okay, hama rero uragenda ngo wahije amashuri mwaka wa? Naje 2011. Kwera umwaka w'umunani nawuzemo kabiri kwera baransunduye mwana. Hari kwigisha gwanyigisha mani guruboro man umviriza bro. No. Umviriza guruboro lazima bwaruboro. Ofete nyagwigisha je yarigeze kugiga papa wanje yaragwigishije papa kwera papa yigisha histoire. Yigisha histoire. Ubwo kwigisha n'abapapa yarutemye n'abapapa yaragenze gute. Bari kwa mani imihari naje. Umva de premier urumva ico man urumva nyagwigisha wagomba yari kwerekana yuko naguru mfise ko papa papa yari buramatari. Nako gwandikisha amateka yuko nago gwatemye mwana. Wabura amateka. None ukoze amakosa yatize. Ashane makubera. Yani andikishe umva amateka yiwe muri CV aravuga yuko naratemye umwana
wabura amatari ndaramukoreyeko ubwigisha rwavuka i Bururi nuko ari n'urutitirere acha bari uranamwibuka n'ubu mubonye wo mwibuka ndagwibuka voilà narukumbuka n'ubu ndarubonye gucyano ndarubona okay uraheje amashuri rero simbizi aciye mu biki wacuja gukora wacu kaminuza nayo wize jewe d'abord nahereje iteletike iteletike secondaire Changenda warose grand fruit warose sikumbuki okay nibuka hari kera kandi niyo diplome general nigeze nkoresha nani watoye warayitoye ariko bijyanye byo kugenda n'abandi byo baba fotore basi voilà question diplome yanje mbere cyari ku ishuri watwaye ndikoresha iki okay sawa wikoresha iki abari bose twari bazikoresha iki abandi none ko basikola baje kuzisabisha kandi none rega n'injye nyine nshaka kumenya nakaje wasabye wacuja mu biki none nacenja mu biki je ko nikorera ivyo ko nari nsanzwe cyako kumenya aho nyine waje amashuri uja mu biki je d'abord niga mfise ingabire Imana yampaye yiki jewe urumva yuko nari mfise ingabire je nari mu fariseri uri mu comedian bana kuva mu fariseri bana fariseri bo je barankura amanota menshi mu ndero man nandero warugira oya pana uhuye n'umwigisha w'Ubururi mani yakumerera nabi mugabo rero uhuye n'umwigisha w'umutawune yaravuga ati urupeti hari abapeti nyene bavuga ati ari umuntu yashakugirira inzigo ji mugabo rundi munavuga ico kugugura amanota umunyeshuri ku ishuri atagira indero baramukura ari kubura indero ni gute ni ahandi ama insolence je na insolence bigeze bankurira amanota uravyumva je arigena kugwa nk'amanota y'amasorti no notorize niga ma internat hiyo kubera iki na internat iciyemo buryo simbizi wose wakati nakwambia andabwira vya bura matari cyangwa ara kwiga ma internat kuri abo neza ko bamunaniye senda munaniye none nyene bingumwe ufata umwana wawe nyene ukamuterera nyene ahantu nyene mbaya anywa mwirise marise warufise impano yo yiki y'ubufarse arakunda ibintu by'imiziki okay hari niyo nshaka twinjirira aho nyene arakunda ibintu by'imiziki kuva kera urinjira mu muziki wararirimba wararirimba simbizi cyari ugize ko muririmba yewe se mavumba Jafri nsatapa tishoga tutwumve tishoga tutwumve roza dirimo guza muri studio imwe zibiri satude yareka ko atari turahura nayo basi numva untu nankurikirano we nta ndirimbo zanje urabona cameraman nakundi nta ndirimbo zabazi hari n'abantu bari kwatumiza umwanya bakangutse simbizi yarigeze ko muririmba cyuma ntuzi byakuza abo uragira rero mu muziki jewe natanguye n'umusani uraririmba piga nyimbo abarivye baraje amabare bande bose bande bande abastari ico gihe mwakoranye basi umuziki bari bande okay basi Crown n'umuzi Crown Royal Crown Rema Crown Rema ngoroye niga sijana muzagiye muri game cyo twaririmba rero okay wowe ari wakubita hip hop jewe nari umuraperi mubi abaraperi mari bangahe ico gihe muri game bariho bande ba PUBG bande ba PUBG bariho bari bagifise ya bore yabo wana vese wana vese kikoze okay twarakora imiziki man twarakora imiziki gusa imiziki yanje ndayitanga kuri televiziyo gusa ntiyaja kuri YouTube ntiyaja hera ndikoza YouTube ntani waruzi ico gihe yariho yanje kuri YouTube yego ya 2009 okay ko je uraza nataye kumubonera rero ndakutera inkuru nataye kubonera kuri Rema TV tudakora ibiganiro ibiganiro n'abanansira bandejo bajya bose baragiye baratera imbere wowe ni urukiri mu bindi ntazi ivyo bajya bose bamwe bararongowe abandi baba pastori abandi none jewe okay yanje n'umuziki nidusimbe uvuye mu muziki rero imiziki urumva ntwabitevye mari no nibu nivyo ndimo wararirimba no ega by'imiziki simako muraririmba niko ndavuga kuririmba turi muri giya domaine yawe kuririmba iyo domaine rero kuririmba rero warabuzemo mahera byagenze gute kuririmba nigo rugamba tukirimba nakubwiye yuko twagwaye nasamye ko tuzanye na mamazuru ari baza koze inkoho muhera twebwe rero biga rugamba ko koze inkoho gwaraheze sivyo ubu turi mu rugamba gwo kurondera inoti ubu igihugu
kirapanze uya karere ni sawa karere karagize iki karapanze mugabo n'akarere gapanze haro secteur amafaranga atarayitemberamo okay aho rero nugo rugamba muri ayo masecteur amwe muri ayo harimo n'umuziki voilà ni secteur gusa ya divertissement muri rusange oya ariko ugiye mu by'imyidagaduro avye sport afite amahera uravye none gashaho ko uri sûr niko bita amahera siyo mahera bro oya okay sawa turagiye rero ngo Simbizi turi mu rugendo rwa Simbizi arashize mu by'imiziki aravuyemo turamubonye kuri Rema TV navyo navuyemo by'imiziki nukiririmba Simbizi kakutugora mbiriza iby'imiziki ati rindira kubera iby'imiziki ibi byose ndimwo ndabirimwo kubera nahereye mu muziki sivyo natangiye mu by'imiziki n'ubu uraririmba wowe mbiriza natangiye mu by'imiziki umuziki mu nyuma ncamba umudirector je narakoze ama video menshi ngaha iriye n'amahiti wakoze ariko waciye mu bintu byinshi mana sinijuru we uraririmba urabaye umudirector none ico kuma sije nayikoze video ico kuma kaga foto Emerisa nje nakoze video yayo abo ega abantu ntibamenya amateka y'umuntu yaheruka ngaha nakoze ya Spox mwari he sinamukoreye video yari higa age none baragwamahira kabisa ubu ushaka bandi atayo bafise Niwoza gusaba abantu n'abatayo bafise ga bro uza gusaba abantu amahera atayo bagira okay sawa so natangiye mu music chamba director okay aho vyuje nahise narwa bitangure bambe vyu YouTube ivyo kujya mu YouTube n'ivyo biboro nabigiyemo ofete jewe nagenda nkora ku madomene mbona yuko abuze ogenda ukora ku bisata bimwe mibona ko bibuze abantu abanyise umu influencer nivyo vy'imiziki je influencer jewe natumye havuka abandi ba petit ba DJ Prince ba 90 bande baca baza bakora style nakora et puis jewe uje ukora ivyo nkora ndagihagarika nkaca ngenda kwiyumvira ibindi okay bava mero wacu okay rero ubaza ati ukeneye kumenya imiziki je nakora sivyo Churaba ba 90 baje gute ba DJ Prince baje gute n'abandi ba peta bitwa ba overdo team bose ba peti bose je na peti bansuiva jewe okay uramva kamene wacu ndakumva kwa je nakora ntibari bahari mugabe ingabire bari bazifise mugaba batarubahuka kubikora rero jewe n'influencer gushika kuno munota urabyo n'influencer abantu kubahuka hari abantu bashobora kuba ikinari ciwiwe mugabo agatinya kubahuka ega uravyumva kamene wacu wala so rero jewe narakreya aba director benshi ngaha naho ari njyaje batigera bavyemanga ati tima inspire barafashije aba director mama bafashije bose ngaha bose general agenda umubazi Landresby guragenda umubazi bose baracemuka inspire bagenda umubazi ingwaya ni hamwe abarundi ari njyaja amaze kubona yuko ntiyemera uravyumva kamene wacu ugati yongaya uni ndayigara turoga shaka ko uravyo umviriza ndakanda kubwiza ikintu ibirozi uravyemera ibirozi naraye umurogoro manje namona nkanga warabaye ni nkuko kwiwawe nihoza ngawe wemere ngo ati Bujahiti yaramvyaye nuzobipinga ati jewe Bujahiti na namwe duhuriye turabizi turakuzi twarakubonye ama screenshot turayafise link turazifise ugenda mwijoro kuvugisha ujya mu maraya mwijoro turabifise twarabibonye rero uzogera hantu wihakanego oya bijya bikirazira niko tubayeho abapeti baragenda barandi promoter bakoresha umwanya bavuye muri team satura badrizi avuga ati nitwigeze tubayo twarakubonye amafoto turayafise urabiba meno wacu turabafise amafoto bafasha amapancarte team satura empire kininiya bari mu mais leo asha kwa akazi ibyo sasa nivyo ndiko ndadetruire okay niyo rero ya ma realite dukwepa urumva ubu ari abantu b'injyaja babamesha adashobora kubahuka kuvuga uti ko kanaka yarafashije we turakuzi Bujahiti oya je nuko niko uravyeme uzovyeme kabisa baranza vyeme mugarundi hari n'abasani nga twarabonye umurimbye kazitwa Meiri yakana ko tutamumenye kwera Bface je n'ubuna ndirimbo yiwe turashika tujyaniranye parce que lazima nivyo ibintu bitwishe niko rugamba turiko turagwana urumva kamene wacu rero jewe natangiye nkora music
nakoze music ico gihe nije mu Rundi wenyine nakora hip hop y'ikirundi nyene ebana inzima ifashe abyumva nakusabye kapera wayinyime oya nibibaho rero uragenda kuziraba ndazi kwereka mu nyuma twahejeje ikiganiro wewe don't komera gute ko ari studio canke ari iki wakwiseka nari nkaze nari ko nkaze byemezwa ni iki nari nkaze wamenya gusakora ni yantuze ya kingorongoro nari gize challenge iyi ntuze kandi ikumvisha iyi nje ya kingorongoro njenje kumba warukaze reka nushaka tuwadade reka nushaka ndakumvisha umvise ko nakaje njenje challenge urumva njenje challenge tafite byinshi byo kuyaga none voilà urabyumva kamene wacu so ivyo ni ibintu umuntu yagiye aracamwe kuri YouTube iriko iyo njenje challenge ni wawe nyene kingorongoro niko ndakubaza biri kuri channel ya kingorongoro kingorongoro cyabishira kuri channel yiwe nayishyize kuri channel yiwe urabona so je narakoze music kugira ninspire abantu je nakora hip hop y'ikirundi ico gihe benshi bakora ababifuse bari bwaze oya bari bakiri matongo hari imvunja zatari okay sawa urabona hama mu nyuma mugabo ico gihe cyose ndakubwira yuko ingene byari bimeze hariho ikibazo cy'iki cha promotion urabona abaririmbyi benshi bama bidoga urumva reka na telefone indira gato abaririmbyi benshi baridoga promotion indirimbo zacu ntibazivuza urabyumva none singinga ninjenje basi simbaze amavumba abo challenge basi mwazo connection yawe rero ya des no connection fake ya ni phone ya uze kuyumviriza ino ngoma sanga umuntu ariko turaba andikenje challenge basi mwazo amavumba kuri channel ya kingorongoro n'amavisi kirenga amavisi kirenga ariko ariyo 2200 abona ni mukiringo ngana gute amezi ye babare amazi gihe so mugabo je kuri narayishize kuri Facebook yanjye afite amajwi atari make urabona je nakoze d'abord mu naje inspire canja muri music kugira inspire abantu barayikora ico gihe nakora umuziki hari za 2008 combien niho namenye production tugeze muri video production wivuyemo ninjiyemwo mu 2008 dushakagure muri production ico gihe twayitanguranye n'umuntu yitwa Geramani ndamwibuka ari South Africa ubwo twatanguriye le même jour umunsi umwe gusa wewe yari en avance wanje ko ari mu cameraman muga ibintu vya editing twabitanguriye rimwe okay acha bivamwo duvize nanuze na mezo twitwa check to digital check to twakoresha twakoreramwo voilà uyivuyemwo ico gihe qu'est-ce byaciye biba nashiye mbyara abandi ba director ico gihe abandi ba producer mu nyuma voilà cyenda ngakora ba Igbana ba Kent P bande bose barabavutse mu nyuma ko ndibukana kije ganiro cyo kuri Rema TV waragi producer mukaca mugitwara yego nagi producer so urumva aho bose ndi mu muziki aho bose navuga ati aba apeti kwagura imbibe kwari kugira turonka ama product menshi kwera uri umwe nta vibe bigira byari bigoye urabyumva mugabo muri benshi hariya na hariya abantu baca baronka sivyo harabana concurrence bintu bishayimera bon umuntu baca bapambana kugira umuntu wese aduze qualité urabyumva maze kwinspira bo mvuye muri production canja ico gihe rero mugabo jewe imiziki nakora za 2010-11 cyane ifise promotion oya wewe ko wacingetera indirimbo zanje zaravuzwa wewe waracingetera je nkosoye indirimbo nase ndayihereza Paul Emile ndayihereza na DJ Theo hari television izi Rema na RTNB na Renaissance nta ndirimbo yanje yabura muri Odela Dison nta ndirimbo yanje yabura muri African Show sawa urabona meno wacu urumva ko promotion nenda ifise wari uyifise sukuvuga ngo nabihagaritse ngo nikubena ngo ata promotion wari ufise voilà sukuvuga ngo nabihagaritse nta mahera wabironkamo ikibazo si ico iyo ndabishaka nari kwikorana amahera nkayaronka mugabo jewe namanye umutima wo gutanguza ariko rwa rugamba bamamazulu bariko baragwana ntibari bo bo bafashe imbunda baja kugwanira bo baravuga ati ndifite imwe wanje je peux me protéger
mugabo yaharura abandi barundi bariko baragira ikibazo okay urabona rero na jewe rero mfise ingorane yo kwishira mu nda afise ikibazo kandi jewe atakibazo sawa rero aho rero mviriza ndabwira abantu barakomeye hacagagura ndabigusavye nta kibazo mfise mugabo naje ndakeneye gukamisha nshatse no kwikamisha sawa sivyo mugabo ngaca nishira muri place y'ujya muntu abura bijya bike mfise okay sawa simbizi wose mavumbu urumva ko yagiye areca mu bintu byinshi normal manashaka abantu bakumenye uri bamaze kuvumba ko waciye umva ivyo ukora byose urabitahura niyo mpamvu abantu nibatangare kubona waranakoze n'ivya YouTube warabihagaritse kumva zuko babaye benshi siko none babaye benshi oya ntibabaye kuba benshi byari vyiza iyo babaye benshi nkuko abanyarwanda ari benshi n'abatanzania ari benshi byari kuba bon mugabo vyabaye twabaye benshi turi njyajya oya mwene wacu gute kunyanya gute amativi online yo binjyajya gute habaye iki ducishizeho gato ubwo bujyajya bw'amativi online bujyajya buhari ni novuga yuko ari go rugamba ubu dukwiye kugwana kandi n'urubuto rubi twabibwemwo n'ababirigi ababirigi nabo barajemwo ukuri kw'Imana ni imbuto mbi twabizwemwo n'ababirigi kubera ababirigi hari iwabo bafise abantu bitwa n'amaraba waro n'abaflamu bagize copy and paste baca bafata ijya nzigo bafitaniye hari iwabo baca bayizana mu bakoroni ariyo mpamvu nkawe ufise 100 urabe abanyarwanda dore ko abanyarwanda bo biyarangije barahindura systeme yabo kwa abanyarwanda natwe dufise systeme imwe yo kubakoroni babirigi bo barahinduye systeme bagize amahirwe baritahura batahura yuko ari abanyarwanda sivyo c'est-à-dire namba ry'ama TV yabo umwe ameze uko barapushingana barasunikana okay sawa kuba benshi c'est bon kubera audience icayaguka none ushaka ama TV online Burundi asunikane nibwo byagiye kuravuga bari mutugwi buri muntu iko kivyake none ico hari cyo bitwaye ego nkabifira niyo mpamvu n'amafaranga mu ronka make muri njyaje umviriza mfungu n'amahera ya AdSense munapata ndogo ugasanga ufise 100,000 abone me ku kwezi nta ni dolari giwe hari abantu wasabye bagushikira batagushikira ama TV online wewe kugushikira si gushikira jewe urabivuga meno waje murapingana ntimwemerana Jean urumva ingwani hari bande nta unité hamuna nta bumwe mu nuri bumwe mane sinije okay sawa apana urukundo ntirunakenewe man mwangane kabisa mucukiyaje mugabo mutahure yuko mwese muri kurugamba inyungu rusange ari inyungu rusange ico kiriho ico kirahari simbiza wewe byarakunaniye turabivamwo abaharanira inyungu niyo mpamvu ushobora kubona no munsi Izake yakoze ikiganiro kuri Ozi yakoze ikiganiro kwa Landry yakoze ikiganiro kwa koresha umwanya none sibwo bumushaka none ubinse uzawumva ijambo ngo ngurumva ngo je ngo ari ikiganiro ngo nabonye kuri television ntashobora kuvugira izina ngaha iyo mvugo ntayihari okay iyo mvugo bujyaje Izake iyo mvugo ntayihari nibwo bujyaje banza umbwire iyo mvugo ntayihari irahari sawa nibwo bujyaje aho rero niho bipfira okay television yaramenetse oya ntashibaye urumva iyo mvugo ntayihari Izake hari ikiganiro nabonye kuri television ntashobora kuvuga izina kubera ko utayivuza izina wase yuko uwo muntu aravye ico kiganiro aje kuraba ico kiganiro okay sawa mu Rwanda dori imbogo wasanga cyahereye hariya ubundi agaca gitora dori bakaduzanya okay simbizi reka tujere mu commentaire ya entertainment muri rusange jere mu showbiz twamaze kumenya simbizi wari we twamaze kumumva n'ivyari murumva nivyo ejo naragiye muzombone kandi yabivuyemwo yibere mu rugamba rwewe nyene uko nyene voilà tujere mu biko biravugwa muri entertainment muri rusange duhere mu commentaire kwaza bakuvugako simbizi maze gukura na commentaire nyinshi bavuga ati simbizi ubuzima bwaramunaniye simbizi ntanderagira izi commentaire uhuye nazo zishura gute kwatandero ngira bivana wabivuze je no commentaire tono commentaire je ndayasoma ndanayishura
abantu ntidutahura kumwe ntidufise ama capacité yo gutahura bimwe ikintu ushobora ingene ushobora gutransmeta message ku ruyoya siko ibwira ku muntu ahoze urabona rero ari umuntu rero namba afise capacité ntoya yo gutahura ikintu umuntu abavuze azokwita amazina yose ushaka. Okay sawa commentaire ziraho simbizi ibintu byose arabikora bikanka gacate shavu ku bantu je sinishavu ku bantu Nuko nyine ibintu byose ngira urakora byose none ivyo wakoze byose muri rusange ingwano zose wagwanye nta nimwe uratsinda nyinshi watsinze nyinshi kwera iyo ntazigwana namwe ntiba muri rwo murakora ah bon nyine réussite none iyi strategie mwese mukoresha ibi mindonira ibiyanza ibi namwe muvyanka muvyemera kuri Rema TV twakora gute yego kabisa twakora gute ngwana mwana avumbura no niba ubu niba randi ntakubwira ngo niwe yazanye ngo vyo kuvumbura ari umuntu yavumbura gusumba je oya waravumbura ndabizi mebazo kubwira ngo ni randi ngo niba bita twemera ati nitwe twabitanguye ubwo twemereze n'abanyarwanda yuko batwiganye ego uno musi tuko turigana abanyarwanda kandi nibo batwiganye ese kuvumbura si miye niribiyanze sije nabitanguye byo kuvumbura ngenda niruka kwa bandi nabandi waragira nibibazo bisanzwe banza kwanza tureke ijya nzigo twemera ati wewe ibi bintu wabitanguye hama tumaze kumera ko twebwe d'abord wemeye ko umurundi yabitanguye c'est-à-dire abanyarwanda baratwiganye ko Afrimax yajivumbura Afrimax niyo yapushinze bajya abandi bose Afrimax mweneyo ni yitwa Rwanda rusha map nameless campus nawe ni bya production yarabihevye ubu yibere bijya vya online ureni peti yangu ni planye tulipanga twabipanze 2014 sawa simbizi ari yemera cyane usukwiyemera bro nukuvuga amakomantere nkunda guhura nayo cyane ibyiza bya Republika byiza ari ibyiza bya Republika arabivuga meno wacu n'abavyeyi barakwiye none ngwane baravyari ibyiza bya Republika Republika umva meno wacu mu bisanzwe iyo twemeye realite sivyo twemeye ati basi urumva basi information basi inguvu yabifise twebwe twatanguje ibi byo kuvumbura sivyo ibi byo kuvumbura twatanguje bituma abanyarwanda batwigana abanyarwanda bageze aho bageze kuvyo urumva ko kanuga bro me ntitwemera yuko twebwe twabita d'abord ntiwemera wabitanguye urabyumva utemeye wabitanguye ntuwemera ababitanguye kubera wemeye wabitanguye uba wemeye igihe yabitanguriye we nabo watanguye kuvumbura 2019 abanyarwanda bakaba bavyiganye 2018 tugumana yuko twebwe twiganye abanyarwanda nico kibazo urabyumva mino wacu twemere d'abord yuko umuntu yatanguye ivyo bintu n'umurundi yabitanguye mu 2000 abanyarwanda bacabitangura iki gihe bisigura yuko twebwe twatanguye imbere y'abanyarwanda abanyarwanda baca barabandanya ko tuguma mu nzigo ntitwavansa sawa simbizi urumva ko urugamba wagwanye ari rurerure cyane n'uburacaruriko uko wabivuze ariko tuje rero muri nkuko rero nabivuze tuje mu mashowbiz rero y'umuziki agezweho ubu tuje muri updates hari ibintu biko biravugwa hirya nino zishaka kumva cyo simbiza abivuga kuko biri mu byatumye ndakurondera rero ubwo je ndakunda ama analyse yawe ufite ngino rabi ibintu ukacu vyanalyse ugatanga fact ugatanga ivyo ingero bibona ku ruhande rw'iwawe sawa duhere ku rugendo rwa Ariel Wise Otherwise duhere akiza mu Burundi ndibuka baratanze amakomantere kwa Bruce Melody aje mpaka rafatwa mpaka barakugwa mpaka biragenda ukumutanga amakomantere yawe reka tutange amakomantere kuri Otherwise na Otherwise aje mu Burundi agishika mu Burundi yarakiriwe ariko amakuru na ronse nuko ngo yarimye amafoto abana bariya canke se yaranse gutanga ibiganiro kuri abana bariya I don't know since nyuma yaho haravugwa ibintu byinshi harabana gutanira manajama hagati ya Edison na Landry ibintu byinshi biraduka yaragaye abana bariya ikibazo gishakiza kuri yo simbizi muri rusange ibi byose ubiha isuriye
wabishize muri kategori yawe kuko narumvise urikura postinga unavuga ati jewe ahubwo jewe ndatangaza n'abantu muguma muvuga ko iteramo kitanose abantu bisigura ko urafise ingene wabikurikiranye kuva mu ntango gusha muhereza bref y'urugendo rwa Ariel Boys jewe ofete ivyo biboro ndabifatanya na Timaya Timaya sinzi abantu bazanye uyu Ariel Boys uravyumva ntavyo nzi sinzi nabishize nk'imitahe gusa imbere twabona Landry promoter na muzeye nabonye Landry na baje ba familia wanashaka jewe ibintu bya ntunze ntavyo nitayeho cyane gose mugabo ikintu kimwe cyonyene abarundi turakwiye gushigikirana abarundi turakwiye biguma bigaruka handi nyene ukintu cy'inzigo uravyumva abarundi turafise ama illusion abarundi turafise kwiyumvira yuko dufise ahantu tumaze kugera kandi bitarakunda turi bitamba mbuga wana umwana ari cyo bita igitamba mbuga bitamba mbuga kiri turacavura wanashaka turi bitamba mbuga ahubwo turi novuga ko turi ibitwengera abarozi naho ugeze kure turacabi bebe jenda urugamba naruganya imyaka myinshi jako rero uravyumva novuga ko turi bitwengera abarozi uti gute ahantu hari ikibazo siho tugema tugomba kurondera ikibazo kitari akabaro tugomba kugenda kurondera ikibazo bya twiteranye tube kuri twebwe nyene none ko atakomante yigeze iba ku vya Timaya bamuhaye umufungo w'imiliyoni 150 y'amarundi mana yisi ni juruwe ayahawe n'abarundi nishira hamwe rikorera mu Burundi sivyo imiliyoni 100 zingahe Ariel Wise amatwa nsumira ngo yahawe dolari igihumbi Ariel Wise wayamuhaye asanga ni ya mashow ubusho bwa Ariel Wise jewe fete ngo ndavuga show ari ibintu umuntu abadakwe no kunajako ibi vya Ariel Wise ntuvye show ibi vya Ariel Wise umve ndakubwire ibya Ariel Wise show yego ni show ni concert mugabo ivyo abarundi bakeneye hane ni sibijya tugomba guta ibibazo nyamukuru turabikwepa uravyumva abisigura abazanya Ariel Wise bazanye bitakwiye ku we abazanya Ariel d'abord kuzana Ariel Wise d'abord bamuzanye ntawe tuzi ça c'est la réalité hari abantu bakangwa na statistique urashobora kuba ufise abantu 100 aba subscribers 100 muga subscribers 100 muri Indonesia urashobora kuba ufise ma views miliyoni 2 kandi ago example indimbo urana nk'indirimbo madame ya Dramati je ntayonzi madame yego abo hari ifise miliyoni 2 yego izo miliyoni 2 z'ama views rero ucura bati miliyoni 2 zahe uravyumva ndaza no kumucako gato uravyumva mbere wacu hariho abantu nkaba hari umudema raho iritina ndafi ndimire nzi umiliyoni y'amaviews me atuyu ucufata ama statistique atuno muririmbyi afise ama views menshi reka tumuhidire kandi uzi yuko kuri marché uyu muntu atakiraza ukungura uravyumva nkujya Ariel Wise d'abord kumuzana sinzi bafatiye kuki niyo mpamvu atani ibintu birebire unabizi ko vrai kubera ariko normal bakoze amakosa ayi no kugira no kuba umuntu yakamwera ko comment umuntu bareka aramupusha two turabufasha abarundi bamumenye twaramva ofite dufise ingorane abarundi abarimvyi b'abarundi novuga yuko na image bya biharuro twiga mu indwi ni image en fait aba promoteur bo mu Burundi n'abarimvyi bari bako n'abarundi n'aba promoter b'abarimvyi bo mu Rwanda uravyumva ko usanga nk'umuririmbyi yo ngaha akora style y'umuririmbyi aba umutanzania cyangwa akora style y'umuririmbyi wo mu Rwanda uravyumva usanga rero twebwe bo ngaha tugerageza kuzana nitwe twizanira abanyamahanga twenyene uravyumva okay n'umuririmbyi baze nk'umuririmbyi nka Ariel Wise ego mu Rwanda narabajije bambwiye yuko mu Rwanda arazwe sivyo ndabaje umutipe araho ati petit frère wo mu Rwanda umutipe muramuzi ati yego vraiment umudemu n'umustar cyangwa ndakuraba indirimbo ziwe yifise ama views make ni wisamira bisigura baramukurikirana mu Rwanda iwabo Messi yo hapa
uravyumva aya mafaranga yagiye ubusa niko byibaza ababiteguye ko biri kose sho yagenze neza okay nta birefu nta birebire ikindi kigira kabiri nuko sho yateguwe n'umurundi wiwacu mugenzi wacu yego rero turakwiye kuza turashigikirana okay apana ngo ukora ngo nahango yari yabiteguye cyo tugomba kumugwanya mugabo urumva nige nawe usanga rero n'uwo muntu ingene aba yabiteguye ari ivyo bintu byo kwimana ibiganiro ugasanga uriko uragomba kugira amashow biz hadakenewe ivyo bintu kubihagarika okay uravyumva nico ko nyene novuga kuri iyo show kubera umuririmbyi dabo bamuzanye tere ntitumuzi peut-être birashoboka kuba bijyagize yari systeme kugira amenyekane kubera bipushi na Bruce Melody yarabigize ogeza na Bruce Melody yarabigize yanse kuri hidden kare kugira arohingene kugira show ivugwa cyane show ivugwa okay turagiye rero hari kiza kiri mu barundi benshi cyo cyitwa Serbi ko zibara cyari maze imiziki kikora ibara baravyugaye ni sawa ni sawa cyangwa si sawa no nishobora kwambuze nabi ni sawa si sawa je nakuriye mu buyenzi mwe nawacu je nakuriye mu buyenzi abantu bandi ba entertainment bahere muri Serbia je ziko nabo wagiye jewe nakuriye mu buyenzi sivyo genda ubu mu buyenzi buyenzi nibo bambere batangiye kuja South Africa yego abaya buyenzi nibo bambere batangiye kuja za Dubai ubuyenzi kandi baca mu binywabi ntibagenda n'amaviza baca habu nk'abantu bakeneye kuja South Africa no bacira inzira ya hafi Zimbabwe naho ni nka Serbia nta visa uri urabana ndege Zimbabwe ugacha wishira mu binywabi ngo nga South Africa utira cyangwa za Dar es Salaam ngo zande pita Burundi indege Zimbabwe uvuye Burundi ugiye Zimbabwe ni free nta visa none expecta we ntari nga expecta mu Zimbabwe no hara uravyumva so rero nagomba mvuge yuko abarundi twese nitwaremewe kuba ababosi uravyumva hari abarundi twaremewe kuba abakozi niyo mpamvu mu radio muri Isaac TV cyangwa muri Isaac FM murafise y'abakozi si bose ari ababosi rero wona mufise Isaac yawe mu kinama umukozi wa Isaac arafise experience yo gukorera Isaac mugabo nta wewe igihe wakorera Bujahiti ko wari ufise esprit ya leadership ya bari umuntu esprit mu entrepreneur sivyo ari mu entrepreneur avuga ati reka ntangure ndi umukozi mugabo mfite target yo kumenya ingene bikora hama nzokora ivyo wanje abo babaho hari nabandi ari ndasaza ndiko ndakorera abandi ama diplome ama lettre de demande d'emploi amabiro y'amazi abo bamye uwo mubwi uzoshaka ubigenze gute mubwi ati ngo ntanyara kandi rero boss man hari umuntu yinvestisa kugira umuha akazi kemera gasorora ati je ni yananje buri mukazi akazi ndakaronye uravyumva ugasanga ntabantu numva batanze 5 million 10 million kugira akazi bamuhemba 500,000 sivyo hari nundi muntu avuga ati je avec 5 million nokora mugambi ahubwo no hakazi n'abandi rero entrepreneuria ntabwo iri muri twese sivyo kameno wacu hari umuntu ashobora kuvuga uti je ko mfite experience yo gukorera muri Isaac TV Isaac FM sivyo ndumvi ati hamwe ati hari umuntu afite television online iri mu Rwanda iri muri no hari muri television iri Serbia nkene abakozi Burundi kuja muri Serbia kugira ngereyo binsaba imiliyoni kugira nipange byembe binsaba imiliyoni 10 mugabo ndavye amafaranga main d'œuvre Isaac amperetse ngasha ndaba na main d'œuvre nshobora gukura muri television iri muri Serbia ndabona yuko imiliyoni 10 mu kiringo cy'umwaka nzoba nayagaruke uwo mukozi afite experience muri Isaac yotinya gufata ideni oya yotinya kugurisha akaboro kiwe ati reka nigire muri Serbia okay moja make abagiyewe ntaco nta nabi bagize ikibabaje umuntu ababaje ni umuntu afise umu entrepreneur yovuga ati ndagiyeyo ngiye gukora uwo ni mubi mugabo n'umuntu avuga uti jewe naragerageje ivyo si byanje jewe ndemeye gukorera abantu nofuma nikorera imizigo wikorera umuzigo urumva
bagenda kurondera ikintu bita mendeve rero ari umuntu avuga uti jewe none nta bantu bava ruguru uzorabe abantu bavuye ruguru baza gukora ino mu gikoni bugendera usanga ruguru yifite impene je muragirira none yarubatse inzu usanga afise umugore bakwaneza aza kubagasanga none kubera iki bamumenga baragiye Serbia twame turanabizi aho kamengo bivuze umenga ubavugiye ibintu bikabatsitaza urashaka kutubwira nka uzibangaye bagiye bari muri entertainment baciza Serbia aho wamenye yewe nzi ba minushi uri siriko yagiye Serbia oya minushi bageze mu bibiri genda bondazi benshi ubundi nini ngo Mario ngo yaragiye sinzi ndavyumva kuvuga ko Mario yagiye navyumva uko ndavyumva uko ntavyo mugabo umva byose none Mario yagiye DJ Pro none nashanga akorera noze nyabara akorera radio ega bari umuntu amenyere ku muntu ntaje nogenda gukora nkawe ni sawe ntihojayo jewe umunsi ikirombe si kushimo litatema umunsi entertainment amafaranga yasirikiye umunsi impome zasambutse hanze gukora tugwane izo ntambara kwanza impamvu abantu bagenda za Serbia kandi gakora entertainment muraharura amaze kwinvesta nkavyo umaze gushiramo amamiliyoni menshi bazusanga tuve d'investir miliyoni zirenga 50 mu bintu atana revenue y'umuriyoni bikinjezaho hari abantu benshi nzinga bashese imiliyoni 60 70 mu bintu atanu miliyoni winjira mu kwezi miliyoni winjira mu kwezi ni kibazo cyane kibazo mugabo sube ngo nta miliyoni winjira mu kwezi ngo nuko bidakunda strategy none sasa ngani miliyo bazihatimaya man tuze tugonga aho dukwiye kugonga entertainment ringa mahera divertissement irimwo amafaranga simplement ntituzi gusa ingene tubicengeteramo kucengetera birahari kandi rero abanyamahera bari habye barimvye burya barayagarutse none egaba ko ari ukwamamaza turashaka gukora publicité ubu uzokunguka nyuma y'imyaka na 50 ko ja long terme rero ntuzokangwe n'umuntu avuga uti ndashize miliyoni 200 kugira branding kino kintu aza kwamura hari rero ivyo rero ntwaro ngo munagize publicité bashoka ngo yunguka ngo ubwo nyene ngataronka amahera okay sawa Simbizi merci sana waduhaye ngene ubona umwihuhezo wawe ngene ubona ibintu muri rusangi ariko dushaka tumenye nk'ubu bishize bagaguhereza abantu bagwira ati nukuri Simbizi klasa abaririmbyi tubona neza yuko bova muri entertainment bakabivamwo vyanse kabisa normalement bo klasa ndenande ubona neza ko atakigenda naho bapambanye ariko vyaranze baza ko ari bande abo bivamwo abo bivamwo kandi babikundega bamwe ni passion yabo ni passion sinababwira ngo babivemwo babihebe basa bubona bariko baravyishiramo ku ngufu abivamo ku ngufu Haura utemera wazi muri rusange abarimvyi bose ndabemera wewe umviriza Simbizi abarundi sange n'abatarabarundi n'abatarabarundi nabo mvuga okay barundi cyumva barundi umviriza tout simplement top 5 ndakubwiye y'abantu teme umviriza nta numwe yo bivamwe ahubwo tout simplement mwebwe nimwe mutuma umva nk'ico kibazo uri kurabaza mwebwe nimwe bamukwiye kubaza ubona habura iki twavyumvise ibibura barakora bokora iki erega ibibura twavyumvise ibibura nibyo nyine wasiguye ati ahubwo harakenewe yuko amafaranga yinjira kuri aya mashira hamwe nyene gute bafata amashira hamwe ukazaga ishira hamwe ifasha amafaranga ihereje timaye miliyoni 150 kubera iki batu yafata bahereza abaremvyi biwacu nibaha 50 muri abo nyene hari abariye 600 bagiye gufasha abonye bamuherekeje bakora ikibazo none bakora iki basi okisa reka tugorora ikibazo zabwire mwene wacu no ahubwo tout simplement ikintu dukeneye ni turakeneye yuko abaremvyi ariko barakora baronka gahembo uravuga meno wacu turakeneye yuko aba ariko barakora baronka gahembo kubera barakeneye kubana n'inzara urabyo direze gumuraba cyane image akura abana son urumva hariho abari by'abarundi abahari barakeneye kugwana n'inzara uravuga meno wacu kubera inzara dufise yagiye mu mutwe
ndako ndavuga ibiki umviriza Isaac wewe tunafanya hivi sivyo urazi reka simbizi je mfata umwanda gushimire ko twayaze neza twayaze neza abantu ba simbizi wari we gusa simbizi no umuntu wa mbere atigera atinya kuvuga wewe rawo sidahete je nifite ikibazo cy'wanje iki hasi ikibazo kandi iki Isaac koza urabona umviriza wowe wagize imana abarabu baraguhaya uwo bangereka wa Mungu wewe wambaye ijati uwo bangereka kare wambwiye ati urumva wewe urakora ibintu bikagarukira hagati kubera nta mafaranga biri Isaac TV.